muje muvahe mwamenye ngira no bundi mumenye gute canke namwe ahantu muje muvahe kumbo ndameze neza bro anza nugasanga isigura bivanye n'indimi iyo ziva South Africa ari uvuze hosh bakakumva ukundi usanga mu nyuma ngo Tigger mbe ntiryafashe ricari rirancakiye pi riranshakira ebana ngira gutangura mu weekend ndiko nakaze amadiya ariko araboneka ibintu bimeze neza cyo gituma uburo wacibona ntangwe kuba kwanza nijya ndirimbo yuvugana na kwashika ibikorwa birahari ni byinshi kandi nama nababwiye ko bihari rero uburo hageza ahubwo ntibatangare babonye nibindi ivyo byaheze abashabikaho muri mwese byo barayumvise barazi uramaze kubona burya mu buzima yuko ubuzima ni challenge kubera kibavuga ni Imana kugira babona katacho nzova mu katacho nzobo hama ibintu biraja ku murongo indirimbo birasohotse iza iryoshe kujya yumvise urusasu nka rujya nyene bariko baraturaba ko ngata atamuntu ataraja kuri YouTube erejeko ukuntu meze jewe indirimbo ndayitondera nico gituma biba bigoye indirimbo yanje kuva ku ya mbere gushika niyigezweho no munsi abafana muri cagurira ndashaka kumenya uza gusanga ku ruhande rwose baduza amaboko urumva dose babazikunda mpera ku ya mbere twiririmbana gushika ko ya nyuma rero nabaho byagenze gusabaho ariko nabahindura ga style nko babivuze nabazaniye ukuntu kwimarira ndabibona kenshi yo tujana mugatwenga munyereko urukundo simenye ko bisi yo tubana murutisha urukundo buryoyo cyangwa bayikiye kibanza bon jewe fete sinzi nta muntu arambwira ivyo kubera nawe pakitura grife fuma ahubwo ivyo bidoga bose no gutevya indirimbo kweri ndatevya indirimbo je nanavyumvise ko ni uno mwanya utanze igiheze uzocuruka ngongera utange ikindi ndashaka kumenya uri kubitegura ubifisi ibikorwa bingana gute mu wabitse ndavuga cyane biri mu studio bon fisi biri mu studio fisi ni biri mu machine yanje muhira hano imisi mike yiraza atani imisi mike yirahera turabonye igikorwa makoranye na Ara Vincent umuririmbye mwiza yandika neza wano mu ntara yacu urabona ubu niho byo yagiyeko kabisa nakwagiye kode fise video visualiza igirijeko ciye ntangura postinga ayo ma challenge ejo naho bizogenda gute nagiha nijo nitwaye ariko ico nzi coco hazoca wambaye nkuko namangiye ndakubaze urazi yuko igyambere nkija muri Izere Award atamusu izo zizoba sinibaza ko nzoronka public nkiyo nanonse ubwa sinamira gutsindwa none uburo biragoye ko bavuze ngo wishamo ejo neza ucubu wa mbere narashize mu ejo neza sinabaye wa mbere none kugira ngo wa mbere utavuga ati umuntu nshize mu baho ngiro kumviza n'indirimbo kanayitora hakuguma uvuga ati ngo kampe ngo cisha kuri WhatsApp canke ukaca uyumviza ku radio Yes, so fans nize kumeze fresh sana nyito Ardo promoter aka bamasho Mr. Connaisseur Noir Afrique enfant noir ambassador muhuza ndabidadanura Mr. Kampinzani Ben camera ni siri master help master wash pasiri yake gospel noir karakora bishoboka byazi glange sana mishore kuza imeze ku yes bakunze bakiza TV ni ibintu bimeze fresh ahindana hanyana hamubona ni kuri bar modere tenera muravibona nuko nyene iyo bar sanzwe yitwa twumvise amakuru ko muri nibi Tigger brizz ariho yibereye kandi ako kandi kugira ngo kumve reka nagusoma ko subscribe ntibagiye gukanda ugakengera kugira ngo ibintu byame bigushikira biri byihuze cyane bimeze fresh sana behind camera siri master help master wash pasiri gospel nizere ko twonyaruka tumwe nk'abanyaruka rero sasa tumukubiranye kijanja kaducha kwanza umanze umwerekane kwanza uciye mu ntuze kwanza ducaha nyene kijanja mwerekane uramubona aratuje namegana n'ibibazo yigirira uramubona umengana ni kugasimo gusa ariko arapromotinga nibiki ari gupromotinga nibiki arava dukubiranya ndiko ariko arapromotinga nibikaba dukubiranya ese tukende rero kimya
Yes, Iciza TV. Nize ko mumaze kumubona ni Tigger Brizz. Mzee wa hoshi, mzee baho so much. Yeah, it's your boy Tigger Brizz. Na. Yo baho. He. Mzee wa hoshi. Vipi? Umeze fresh kabisa. Muje muvahe mwebwe. Mwiko murandunguruka. Muje muvahe. Mwamenye Ngira no bundi mumenye gute canke namwe ahantu muje muvahe ko mbona muza mwiruka. Twebwe urumva ni kimya nyengambo byumve. Mwene bitugaza. Twebwe ni kimya. Yes, Tigger Brizz umeze fresh. Banza umbwire kwanza mwe muzananye ahantu muhamenye gute mwebwe. Urumva twebwe nyene ni Iciza TV. Iciza dukora ibintu byiza. Umeze fresh mugabo. Ndameze neza bro. Reka ndagusaba undamukiza bakonzi bari kwa dukwirikirana wongera unabibwira Tigger Brizz. Ndavuga gusa. Ndabaramuje cyane abakunzi b'Iciza TV. Ni wa musore wanyu Tigger man ngira mwamubonye right mzee wa woshi. Ego. Woshi hagera uvuze ngo mzee wa woshi bushatse kuvuga ikiga musaza. Bro, mvuze mzee wa hoshi mba mvuze si jambo rimwe mavuze. Mba mvuze jambo nyajambo. Nashatse kumva ari insiguro mzee wa woshi nibiki. Mzee wa woshi umuntu w'abantu. Tigger Brizz umuntu akunda ibintu kabisa. Byiza Kabisa. Ariko happy. Ata bintu vyahijya nino agorotse. Peace boy. Cyo gituma uvuze ati hoshi boy mzee wa hoshi Tigger Brizz. Kabisa. Hauna kwa ujakosea. Umuntu harumana kandi kurikana yifuza kumenya hoshi n'uruhe nike kirimi. Hoshi n'ururimi n'ururimi nyene ururimi uragumva. Kabisa. Ururimi umuntu yakreye. Mwaro ufise insiguro. Okay. Ushobora gusanga mu Tanzania mu Kirundi uvuze hoshi ugasanga uvuze kine mu Tanzania ugasanga isigura bivanye n'indimi iyo ziva. South Africa ari uvuze hoshi bakakumva ukundi usanga nyene go. Kabisa. Tigger Brizz. Tukiri ngaha nyene nifuza kumenya Tigger Brizz byo uramaze gukora kuri Iciza TV uramaze gukoresha kenshi kashoboka. Ariko ndifuza kumenya Tigger Brizz amazina yawe n'abavyeyi nayahe. Turakoze nka Tigger Brizz henshi bakumenyere Tigger Brizz ariko amazina yenyegeje. Bro, tukibazo nico ego kuba tanze uva ngo Tigger batazi ngire ni yitwa. Jewe nitwa Fabrice. Ijimbere Imana ijimbere. Eko ijimbere karanga muntu nuko ntayitemberanye ndi muhira ntatemberanye karanga muntu kuri karanga muntu handitse ijimbere Fabrice. Imana ibandanye ijimbere ndetse n'ibikorwa bya Tigger Brizz bibandanye bijimbere. Byose biguma bijimbere. Kabisa umuntu atarasanzwe azi Tigger Brizz amazina yiwe wumvise kari ijimbere Tigger Brizz. Watangwe kwita Tigger Brizz ryari bigenda gute? Igitsina Tigger Brizz wari kuye. Je kweri hagere ari ibintu byinjirana. Burya sinasije napanze ngo bamayita ngo mangunita amazina. Ofete kera tukiri muri club yitwa Les Amis. Kwa nafise umugenzi yitwa Jaden. Cyazina ni bari impaye. Hari umunsi nari nakubise style nyene c'urupira runini kwibara by'ibitaiga n'igihe n'ikibutura bisa ndi kugakinga ndiko ndanyonga nshitse mwirigara tukiri haraciye imyaka nyene tukiri bato nyene tugishubushe turaba adolescents ba 16 ans 15 ans ibintu nk'ivyo bana ngo Tigger mzee aho shiki yaje mu nyuma ngo Tigger mbe ntiryafashe ricari barancakiye riranshakira bana ngira gutangura umuziki ngomba kurihindura biranka biriwa ryamenyekanywe Tigama hariko nakoze nkigushikiye nibagiye kugukeza kwanza wambaye neza vraiment washajije watwitse wabereye vraiment wambaye nk'abagabo ndetse wambaye nk'umugabo yamize akabuye k'abagabo mutama mzee wa hoshi kandi ne nicariye muhira narinje ngaha gufata kamwe ntarahamagara n'umuseriveri ngiye mbona mwashitse wapi ahandi muhira nta bintu birebire byagitoye kubegwa birasanzwe rega umuntu aba afise umubiri ukubegwa naho antambara amagunira gusa usanga waberewe simako watarisha bisigura nko kuri je ngambona ari birasanzwe ntaco nigeze nambara mugabo uri kumbira kuberewe peut-être ngira niba mubiri ukubegwa cameraman ngo nivyo naberewe ni kumengo birasanzwe sema tu ari umubiri ukubegwa nyene utarinda guforsa Tigger Brizz
reka twinjire mu gikorwa cyatuzanye nyezina Tigger brizz abafana bari bagize ibihe bakwidogera kunyoteza bakavuga bati Tigger brizz karaducereza imva ariko karaducereza ntituzibona turiko turamusupport turiko turamushigikira ariko aradutebereza Tigger brizz kuki gutebereza abafana biva kuki iki kibazo n'ikindi gihe nigeze kuba ndacishura twari mu bihe bibi ariko nk'ubu kuva barekuye corona ikavamwo ni kazi after kazi kuva corona iheze maze kubona nko kuri stage ngira nk'inshuro nka 8 nejo ni week ndiko yindi weekend ndiko nakaze amadi ariko araboneka ibintu bimeze neza cyo gituma uburo wacibona ntangwe kuba kwanza nijya ndiribo yuvugana na kwashika ibikorwa birahari ni byinshi kandi nama nababwiye ko bihari rero uburo hageza ahubwo ntibatangare babonye nibindi ivyo vyaheze abashabikaho muri mwese ivyo vyaheze ubu ni kazi after kazi go ni kazi after kazi ariko nitwo kwibagira kandi ko ari na Tigger brizz ubona ko ubu yahinduye style ibintu vy'amapenzi yabanje yirigiza kure ariko ati turiho kubera iki turinjiye ku muziki nyawo rero igikorwa cyatuzanye no munsi baho kubera iki baho honyine ubajije uti kubera ikibaho ni kubera aribwo buzima wari ubaye wabyanditse wisunze iki kubera ikibaho en tout cas ndazi barafashe umwanya urayumviriza amajambo arimo warayumvise urazi uramaze kubona burya mu buzima yuko ubuzima ni challenge ubuzima ni kintu umuntu adaharurira kandi tuba dukwiye kudaharurira ko usanga hari umunegero uca gusanga akora kuraba ati ndabira nkujya mujama ugasanga rero umuntu agakwa nkataca guhora umuntu ntaco musangiye ntimunazi nayo ugasanga kujya mu nk'umuje kabasha ngo ndamwanka ngo aranshisha atahana muhuriye vraiment nk'ico kintu rero ndanabwira abantu uko bimeze kose tuzobaho ugasanga ujya muntu ngo ujya bijya ariko arakora Iciza Tv beya nibagombe bahebe bijya ariko aratumwanya eske ugasanga ariko komanta critique ibintu bitabaho eske wewe ntureba abantu baguhora no muguru kurakora benshi batagomba gutera imbere abantu batagomba kukwereka urukundo abantu ukora umwe bakuraba ariko wibandanya wiberaho ukora bijya ukora imbere ni heza tu ukandi uko biri kose simaka wowe ucuba wawundi ucuba bisigura ngo Tigger brizz igenda ndirimba mu kuyishira ahagaragara ndetse no mu kuyandika yaravye ubuzima bw'abantu iyo ndirimbo nako ndavuga ubuzima bw'abantu bikumbure bimwe binaje bimbako cyane byambaye ko ona nk'ubu couple ya mbere iratangura mvuga nti bavuga ko bidashoboka hari nk'itangura umuziki ko bidashoboka bakabona ngo ujya muri rimwe ujya ntacazimarira none nkaje ndababwira ntihera bameze neza uko biri goze ndashima none ndabona umunsi umwe ngo wari wanyiteguri none ibaze kubera iki bavuga ni Imana kugira babona kataco nzovamo kataco nzobona hari benshi bakubwiye wowe ivyo gombo heburi kutumwanya naho uzoshika none aho ushitse naho hashitse kandi uracabandanya rero muri chorus baca ndababwira nti buriya tuzobaho naho mwe mutifuza ko turamba avance nakazi keza n'umuziki mwiza ariko ndashaka kumenya mu nteguro y'ujya muziki byari bimeze gute wawandikiye muri studio nkuko abandi babivuga ngo nagezeyo ngo ncanumva akantu kaje ngo nkigahejeje ngo byose byaciye biza kandi wafashe igihe kugira uyandike ofete iyo ndirimbo ari isanzwe ihari yari isanzwe ikoze muri za ndirimbo navuga ziba zihari kandi je ndi muri babari n'ivyo kugira nkora indirimbo nandika zitatu hakava mwimwe iyi nkica amajambo nkayegeranya nkaraba izifise melody nziza nkahindura ko kibakiri ngaho kine ndirimbo nafatiye umwanya ndiyumvira ofete gusi ngo nagize ngeze muri studio none ama parole nditse numva umengo yoshika kure nkumva umengo novuga byinshi uravyumva ariko sasa cagiye kuba umuproducteur arambye ati ifo ku indirimbo ibangufi tifata amajambo afobetse amajambo yumvikana aruci ubwenge nturinda gusigura ibintu birebire fata ndakuramo amajambo amwe ndayakuramo hama ibintu biraja ku murongo indirimbo birasohotse iza iryoshe kujya yumvise urusasu nkarujya nyene bariko baraturaba ko ngata ata muntu ataraja kuri YouTube
taraja ko no mutumirira reka noneho turaza kubumvisha uburyohe ku batarashobora kuyumviriza turaza kubumvisha uburyohe nabo nyine bayumva so ndashaka kumenya feedback byari bimeze gute feedback bimeze gute ahubwo vraiment bon uravye n'ama commentaire kuri YouTube mu bantu bagira commentaire nagiye gusanga benshi atanabonzi anabomenya mugabo uravye kuntu bavuze igikorwa bacakiranye neza feedback zagenze neza ufite haraba ikintu cyo kuvuga ati nene abanyoteje abo gusa ico nabonye feedback menshi bati cugumirizaho nyine ntusuye kudutevya nkuko arabivuze rero guys I promise you that ni kazi after kazi ntavyo guhagarika rero kuri feedback yabaye nziza kabisa mu message ko tuzinanye ari nk'abaji baba bari hanze y'igihugu nagiye muri aka message tutu wa mbere wa kabiri tuvu ya mbere mbona ibintu by'ibikode nkaca mbona n'udufaranga munsi ibi ni biki msaza wanyemeje from tora genda unywa gafaranga genda unywa kayeri kabisa ndashaka kumenya hari ikintu nifuza kumenya Tigger Brizz ku muziki wawe uno munsi baho haraho ba warigeze kwibaza yuko utazosohora igikorwa gishobora kuruta uburyohe izo igikorwa wari waherejeko ukuntu meze jewe indirimbo ndayitondera nico gituma biba bigoye indirimbo yanje kuva ku ya mbere gushika niyigezwe uno munsi abafana muri cagurira ndashaka kumenya uza gusanga ku ruhande rw'abafana bikubwira ati iyi ndirimbo urekuye ndavuga kumukera ati indirimbo urekuye ntuzosubira sinibaza ko uzosubira kurekura ikindi gisasu kikazana uburyohe nk'iki ikizanye voilà ivyo birashika muri game gusa aho biza gutangariza rero uza wakakubwira ati asha iyi so much wapi uyu nta ndirimbo ufise nka ejo neza nta ndirimbo ufise nka hari impamvu nta ndirimbo ufise nk'ivyishimo nta ndirimbo ufise nkavuga yego nta ndirimbo ufise nka sintaha uburyo kwa mubandi ngo kuva wakora iyibaho bana wishe nta ndirimbo nk'iyi urumva rero usanga umwe wese namaguyiwe nico gituma nditondera igikorwa ku buryo ngira hori bana mu giteramo ndahera ku ndirimbo ya mbere abashaki na bose gumona zose baduza amaboko urumva zose babazi kumuna mpera ku ya mbere tuyiririmbana gushika ku ya nyuma rero nabaho vyagenze gusabaho ariko nabahindura ga style nkuko babivuze nabazaniye ukuntu baramenye mu kuririmba ndari ukuntu ndirimba ariko yinabaho ikintu nyereza ngenda ngarwa ku majambo no kuri beats zigezweho bica ibintu by'amateka gose yego ndivuza ariko umuntu mwanya dufiringa baho tuyifiringe nyene cyo kimwe n'abakunzi tuyifiringe hamwe nyene ibintu biryohe aka karirimbo abantu mwese muri ko murandaba iyi ndirimbo ndayibatuye amajambo arimo ndayabatuye mu buzima ntihagire umuntu atoza guca intege ntihagire umuntu aza kubwira ko bidashoboka ntihagire umuntu aza kubwira ko yuko udashoboye uko biri kose umunezero ntugurwa amafaranga umunezero something we can create ni ikintu ukrea muri wowe nyene umunezero ntuzana n'amafaranga umunezero ntuzana n'amazu n'imiduga umunezero ni wewe nyene ufise guhitamwo gusa niba agomba uzohitamo inzara y'umunezero kubizokunda niba abona ko umunezero uza ubivuye ku bindi ntuzokunda rero ino ndirimbo ndayigutuye ni wibereho wongera ubeho let's go bro tuanze sasa Wow. Bavuga ko bidashoboka bavuza hoje tacho zo kwimarira ndabibona kenshi yo tujana mugatwenga munyereka urukundo simenye ko bisi yo tubana murutisha urukundo uburyarya era bameze neza uko biri kose ndashima tugira urwango naco ruvamwo twagiye iyelelele mama iyelelele uranyemeje man tuzobaho na utifuza ko turamba tuzorenza ugushaka kwawe naho uhora wifuza ko duhambwa na utifuza ko duhamba tuzorenza
naho uhora wifuza ko duhambwa baho baho uko biri kose baho baho ubuzima ni igitangaza ni nk'itara rya kari kazima erega nahawe uje nahawe ibanga namenye ikibereye umutima none ukiri muzima nuneze guhimbara umutima ehera bameze neza uko biri kose ndashima bro uranyemeje men yelelele yelelele mama yelelele yelelele mama tuzobaho nawe utifuza ko turamba tuzorenza ugushaka kwawe naho uhora wifuza ko duhambwa tuzobaho nawe utifuza ko turamba che tuzorenza ugushaka kwawe naho uhora wifuza ko duhambwa baho baho uko biri kose baho baho ha che yeah che you love che shout out abafana mwese baho ubuzima bwawe yego guys uyu muji aranyemetse bro uranyemeje antuka uri umufana wanje gusumba nabona abanibaza ukuntu yiririmbye neza kunsumbya je nayiririmbye guys ayirimbye neza kunsumba oya bro konksi sana kwanza nigikorwa kimeze neza nigikorwa kimeze neza ni indirimbo imeze neza yanditse neza script noneho nani kimwe sinibaza ko yana kimwe wogaya itega brizz sawa turavuye kuri baho umuntu ariko adukurikira muri no mwanya amaze kuyifiringana nyene yamaze kumva uburyohe baho ifise muri no mwanya tega brizz ndashaka utubwire wiyumva gute canke ubibaza ko yakiwe gute n'abafan ndetse n'abakwanka hari bavuga ko tega brizz muri kino gihe araboronga kuri wowe wavyakira gute uri kurumva amajambo nkayo canke wabaye ikihe kibanza bon jewe ufite sinzi nta muntu arambwira ivyo kubera nawe pakitura grife fuma ahubwo ivyo bidoga bose no gutevya indirimbo kweri ndatevya indirimbo je naravyumvise ko indirimbo ariko washaka nkuba aragahiti naheruka kasi ntaha barumvise kuntu cari gikuba ciza tugiye kurivuga muri playlist yanje indirimbo yose nta yaho vyibamwe gusa nyene naratevya ariko hari impamvu ntevya ariko ubu vyaheze kazi after kazi twahora turi mu ntuzenya muri periode ya corona kabisa urumva tudakora intuzenya bien tudakora atamadira hari rero antuka feedback ino ndirimbo deja ukunda kubonye ukuntu yirimbo yifiringa deja naje ndatanga en fait je ona indirimbo cameraman hari inyuma nabona nawe ni mutwe ayiririmba kunsumbya indirimbo nakoze da hit erega kuga atumenye twebwe ndababwira ikintu ari kibazo barabambaza ngo menya gute ko indirimbo uko zari nziza ndabugize cyane mu ngra ego merci oya nukuri harababa ahubwo rabungo mwe nukuri ahubwo harababa rabundabire ni ataraheze yash nakiriyo harababa turiko twitegurira higanwa ewe turiko twitegura bajya higanwa urumva utwo turanko umuntu aguma panga karere wabibonye tega brizz ndashaka kumenya uko wipanza muri kino gihe twamba twinjiye muri question rero y'integuro yawe ukuri kurategura ibikorwa vyawe wava utubwiye ati ni after umva ni after kazi umva ni uno mwanya utanze igiheze uzoca twongera utange ikindi ndashaka kumenya uri kubitegura ubifise ibikorwa bingana gute mu wabitse ndavuga cyane biri mu ma studio bon fise biri mu ma studio fise n'ibiri mu machine yanje muhira urumva ibikorwa birahari cyane gusa nagire kwanza iyi baho ndayihe power play kwiye urabona imaze ndwisohotse n'iminsi ngahirenga ko
ku ma réseaux sociaux ndabona ko bigenda neza ama views ni bon bari babikumbuye nubwo ababiwacu abine wacu sito abanyarumonge guys nza gusaba indirimbo yanje irabwa kuri YouTube n'abandi hagize umwe ayigira indirimbo usanga bayihanye bon ariko ni bon keep up rero naginde kwanza ironke power play kwiye Bujumbura Gitega Ngozi hose rikiravuzwa indirimbo naca ngomba rero nanje ndayihore na video rero avant kungira video official yayo narakoze kwanza ico bita video visualizer ya video bon haba ariko aca ko n'amajambo munsi ya nayo ku munsi wa mbere ariko video ku munsi wa mbere ndi nyene itari kimwe kabisa twitege igisasu baho video yayo ariko visualizer atari official ariko ni video ndaririmba bon cibona mvuze uco bitahura wewe iyo ibanzi dondoke nkaba ndafise na video ya ejo neza yari sanzwe yarakozwe irindiye gusohoka nkaba ndatangura gira tournage indirimbo nshasha ngire ndabaga title mwumva duhaga title ndetse unagafininge gato kugira ngo umaneka dukurikirana yumviriza ibikorwa byawe ubu turacari ko turafiringa kwanza ntuzenya baho kwanza na title ndayihevye kuko gira title nari baho nari nzicacisha ko cinta kwindi no mbona bariko barayikunda cyane mbona ikira trendinga ahubwo ngire cembanza ndeke cembanza ndayireke kwanza nivyo ndiko ndabona kabisa ndafise n'ikintu ngomba mvuge ngaho baho atani misi mike yiraza atani misi mike yirahera turabonye igikorwa makoranye na Ara Vincent umuririmbye mwiza yandika neza wa hano mu ntara yacu ndetse hano mu gihugu cacu Ara Vincent mu misi mike cyane ndashaka kumenya akabazo kanje kuki kudahana umwanya mu gusohora indirimbo kugira ngo kimwe kimanze kigire power kinarondererwe promotion ikwiye we nakubwiye ko caption ari kazi after kazi ijya n'indirimbo yanje nibaho ya n'indirimbo naraguha n'indirimbo Ara Vincent namufashije ariko handi turakunda kumva umuririmbye mbere yuko basohora igikorwa bafitanye n'uwundi afise igikorwa wenyene aragipangira ati inzogisohora igihiki hanyuma ikintu zogisohora igihiki bakabivugana ariko mwe nabona ko atani iminsi myinshi irajako kubera iki kijya kintu bon none kuri wowe ubona cabaye kibi cyane cabaye ciza cyane ibikorwa ni byiza cyane ahubwo ikibazo cyabaye ikibazo niba mfisa Jesse kindi kubera ko mu mwanya mutoyi promotion biriko birora ngene zishobora kuronkira ahubwo vyagenze neza cyane ubu aho baho iri kiraca niho naraguhawe ikiraca aho naraguhawe ica niho nabaho ica urumva aho baharabaye kwicara murayaga nyene kugira ngo ibikorwa bien sûr au fait hari abantu bahora bibaza ngo ngora nk'ubu twakora indirimbo je nare ko indirimbo no haca imisi 3 acarare kuri yindi yiwe nawe nyene ndimwo haraba abibimve babona ko ari ikintu kibabuca ikintu ciza cyane raba nk'ukuntu ubu ntagiye kuraba naraguhawe acaraba nabaho aravye baho acabona naraguhawe munsi urumva bigira hamwe uburyohe hamwe yumviriza indirimbo imwe acha yumva n'iyindi umva bimeze neza cyane genda uraraba uriko uraraba no ku ma réseaux sociaux urabona ukuntu bigenda gumasha na postinze uno munsi postinze naraguhawe caption naraguhawe ejo cangira caption abaho uraba ku ma réseaux sociaux ndavye n'aba followers bariko baraduga cyane kubera ukuntu nguma bahindura ko baho ntiwomara uno munsi nejo gumusha ko baho ahubwo rero bice binaryoha uno munsi urabaho kabaha cabaye n'ikintu ciza cyane twaricaye turakivugana ntangwa nimwe habaye abo twabaye byiza cyane cyo bitumuna imigenda nindi genda bimeze neza cyane n'imyidogo ni myinshi ngo abenshi barakurungikira ama challenge ntuya postinga kubera ico kintu mugihe tusanzwe tuzi ko challenge hariho inguvu ishobora kuzanira umufana voilà ico urabona ubu niho byo yagiyeko kabisa nakwagiye ko fise video visualizer igirijeko ciye ntangura postinga ayo ma challenge ejo naho bizogenda gute nagira manze ndekuriyo kujyo indirimbo shobora kumara kwezi mfise ikintu ndiko ndaposta kabisa urumva ama challenge ni menshi kandi meza arahari ariko ararindiriye inyuma y'ga video visualizer imaze kubuza zafise ikintu makiki n'utarayiraba kimwibuza ati ya challenge ama challenge baguma barungika ahubwo si wowe nyene barabivuga yuko bakoze ama challenge ariko nkayabura atatu ndavuga ko zirafise guys challenge zanyu umwanya n'umwanya murabona umuntu atanga kuziposta ndindire gusa iyo video ibanzije ko hama mutazikorera ko bufise ko video visualizer zishobora gukubita swata kubita swata deja audio amaze gukora umuti audio yakoze umuti kwa video visualizer nshobora gukubita swata ibaze umuntu yumva itwi gusa indirimbo akacavuga ati wow
ibaza uri kurambona rero kabisa ndifuza Tigger brizz tumanze duce kuri naraguhawe kapera ntoya kugira ngo dushobore kuca dusimbira ku ntuzeye dusimbire kwitunganywa rya ndavuga cyane cyane kakaba kabanga kanje iyo hari ndavyemera utari ndababaraho. Let's go. Niwe byiza by'igisabo juru rito niwe malayika wanje niwe nkunda cyane wagwan shoboy Tigger man Tigger brizz mzee wa oshi konksi sana novuga kari gikorwa gifise inguvu igikorwa gifise inguvu kandi kimeze neza yaga Tigger brizz reka dusimbire nyamukuru twihuta cyane kuri competition Izere Award twifuza kumenya witeguye gute kugira ngo ibikorwa performance zo bimeze gute uri kuritegura gute kuri Izere Award kwanza wumva bavuga gute hanze hanze umva hameze gute abafana umva bavuga gute ndi by'abafana sinifuza ko tubikorera ko kare ahubwo turaza kubikorera ko twumvise uko witeguye wewe abafana aho muri bose ndabatume ni tariki 10 na zitatu z'ukwezi k'umunani je nditeguye bien sana kama kawaida barabizi ko muri Izere Award ntigenda batahasi namandi ibintu biri strong nama nkora umuti peu importe ibi amarizita vamwo jeco niyemeze ni kuba niyemeje kubaryohera ago right sigura ngo Tigger brizz uzogerageza uko ushoboye kose ushoboye gutahana Izere Award cyangwa uracafise ubwoba nawe je nta munsi wari mwe nigeze nja muri Izere Award ifise ubwoba kose namangenda ngiye gukora ico ngiye gukora kandi yashaka fanjamwo namanda bemeza nkakora hama bajya abajaji niwe bafise ikaramu niwe bakora ivyabo nanje nakoze ivyo wanje ico nemera abafana nuko ntegezwa kubaryohera kuri baho wayumvise mwarayumvise ingene imeze ijya rero urumva yo bizokunda ko banasimba ago bitegure nzobasha nukubaturira kabisa aha abandi baririmbye bariko baragira ubwoba cyane kuri Tigger brizz mbere banayimusunikira ko banayimuha Tigger brizz yo bavugira ati abajaji bisigura ngo nawe nyine harimo abatinyamo kubera iki utiyemera ku bwawe nyine confiance aso jewe ko sanzwe mbaye estime de soi ni ijana ku ijana rero sikesyo kutiyemera mba ivyo no bivuze ahubwo none bayimpagute kandi nabone turiko turahiganwa kacuvuga ngo awadini yanaka ngo nuyo ya ivyo ntibibaho ivyo ntibibaho izobi wanje mu gihe nayikoreye nakoze urumva je nzokuri ivyo nkora vyiwanje hari abandi bafise ijya karamu bisigura ngo Tigger bijya banditse hajya je ntaco ntabo yaba ari je ndayihama no yiha nijo nayitwaye ariko ico nzi coco hazoca wambaye nkuko namangiye ndakubaze urazi yuko igyambere nkija muri Izere Award atamusu izo dezo zizoba sinibaza ko nzoronka public nk'iyo naronse ubwa mbere naragiye ko ntayitwaye iyaherutse sinari nkaze sinagiye ngo nziko nayitwaye ko ntayitwaye rega bon urabona ibintu twe turakora mugabo hari ibintu biba bimaze gupangwa sinzi ko mvuga n'Imana iba yamaze kubipanga canke ariko icomba coco je ngiye hajya kugira ngo sindayitware ngiye hajya kugira mbo wa mbere hari umuntu ariko aradukurikirana ifuza kumenya mbega n'igihe kintu cyatumye Tigger brizz mu myaka yahera adashobora gutahukana ikibanza cya mbere ibintu amakosa biba yarabaye kugira ngo ntashobore gutahukana ikibanza cya mbere hoho yoba ariko arayakosora nibiye ibintu ariko arakora kugira ngo azoshobore gutahukana ikibanza cya mbere sha ico kibazo ni nyaco mugabo ku bantu baje bakaraba igambi cyatumye ntayitwara narakibutse gusa bavuze ngo indirimbo public narafuse performance bavuga ngo indirimbo harimo bo plagiat yari rya so much abafana bamwe ngo yishe ngo waradutaye hasi yishe mu John Heza wacu uwa mbere hacaza undi mwaka ntese John Heza candashirayo performance neza public kwako ndafuta naho twanganije ariko cano nk'ica kabiri none mpava mvuga ngo nigisha gute n'ubu ndagiye gusa naravuze ko ntegerezwa kuzosubiramo kuko jewe ndi umuntu sinamira gutsindwa none ubu biragoye ko bavuze ngo ishamo ejo neza ucuwa mbere narashize mu ejo neza sinabaye wa mbere none kugira ngo wa mbere utavuga ati buhoro umuntu nshize mu baho birabujijwe ko umuntu yahiganishije indirimbo ashobora kwigaruka urashobora kwigarukana birakunda ntibikunda byo bari nabibi
mundi mwaka rigo ifo kumugarukira icya nyuma ya Tigger brizz wavuze ku kibazo c'amadiri vyifashe gute diri ziriko ziraza hari diri wimirije gukora bimeze gute deal ni beaucoup iro tante hirya ejo nzoba ndi muri Grand Salle ku Rukinga muri the option studio yateguye igiteramo canko concours de danse demi-finale lo 6 nzoba nakira mutima lo 6 na lo 7 fise na lo 6 lo 7 di nahone ku murango ku Mutambara mfise lo 26 na Natasha Imakamba urumva ibintu ni beaucoup urumva madiri ni afite muri cyo ndashaka ko mfise nk'ibiteramo nka bine dushizemo na Izere Award ni nk'ibiteramo bitanu mu kwezi kumwe urumva kazi n'akazi ni kazi after kazi yego none waruze ncagiye turi muri corona mumbaza ko mudastori none raba rero ubu baho yonyene ubu amadiri irikira yasesa kandi atanu imaze indwi zingahe dusa n'abasozera akajambo kanyuma ku bakunzi b'Iciza TV ndetse n'abakunzi bawe muri rusange nagira ndababwira ko ndabakunda cyane nagenda bashimira kuko mwanyeretse ko mwari mukumva ibikorwa byanje kuno mwayakiriye indirimbo mwese bidakunda ko muja no kuri muze mugerageze emega z'amajana 3 urashobora kuja kuri YouTube ukaraba kino kiganiro kongera ukumviza n'indirimbo ukanayitora hakuguma uvuga ati ngo kampe ngocisha kuri WhatsApp canke ukaca uyumviza ku radio ndababwira ko ndabakunda ndabatumire mu bijyo biteramo byose biriko biraba muze mudushigikire cyane muri Izere Award muze dusubire dusubire muri yone turawushaka muri waze wahoshama tutujye duteka umuceri munini ya cyane Tigger brizz ndagushimire bro ndakubwira ati take 5 akira bitano bibike neza musaza bitano ari bimpaye ariko umwe muri ko muraturaba ni rero iyi chance ndayihaye mwebwe muko muraturaba mwanda mudushikira ndabakunda nawe nimbura umufana nturengana utagize agapost kameze kuka like aga commentaire umbwingene wumvise baho utarayumva nsaba Iciza TV cisha link yabaho munsi y'ikiganiro none munsi tugena subscribe canke sabone hamice bimera neza ndabakunda cyane shout out ndabakunda tugumane hafi na hafi wazewa yaga muntu wafashe kano kanya kadukurikirana asuneka gushimira nizere ko hevye byo warimwe ariko urabana nanje ndagutumirira kubandanya uba muri vibe na abaho ndetse na naraguhawe nari kumwe na Tigger brizz ndakubisa ko yari Ardo promoter aka Bomasho Mr Connaisseur Noir Afrique enfant noir ambassador umuhuza ndabidadano Mr Kampenzane band camera Siri Master help Master Oshpa Siri Gospel nari karakora ibishoboka byose kuri isana kuza emeze uko ntibagiye gukora subscribe no gukanda ugakengeri ndetse no kwa Siri Gospel kuri subscribe ndetse no gukengeri muze wa hoshi ngaha imana iguheza gire shout up to you